Uno musi imbonesha kure ya Look Media yishikiye ku isoko ya Kotebu kuraba ukungene ibiciro by'ibikoresho by'ishure bimeze aho amashure uca atangura narijya ikiruhuko isa nikirangiye. Abadandaza twaganiriye baratwiganira uko byifashe. Ingene ibintu bimeze kuri Kotebu turabona ko uno musi atabakiriya turatangura kuronka ubwo ariko kandi turabiteze nko mu ndwi iza kuko nk'ubu ntibaravuga ikiringo abanyeshuri bazotangurira ko canke bavuge amanota ya konkuru. Twibaza ko arico gituma uno musi tutariko turaronka abakiriya. Amakaye twiduzene turiko turagurisha, hariho iduzene y'ibihumbi 28, hakabaho n'iduzene y'ibihumbi 35, hakabaho n'iyindi y'ibihumbi 38. Ku makaye y'impapuro zingahe? Aho navuze ku makaye ya sanfeye z'impapuro 100. Mu bisanzwe mwino misi abakiriya ntibariko baraboneka, twashobora kumara n'umunsi tutadandaje, ariko tubandanye ukwizera turindiriye mu kwizera ko tuzodandaza mu ishuri rimaze gutangura, ariko mwino misi nta bakiriya bariko baraboneka. Ariko ico tuzi cyose ibikoresho byarazimvye cyane, rero abantu benshi baricarondera uburyo, baricageranya uburyo kugira amashuri azotangure ngira babugwije bazoce badushorera amashuri amaze gutangura. Mu bisanzwe nk'iye ikaye ya mbere kate ya mbere iyi mpapuro 100 ko tugurisha 35, karite ya kabiri ashobora kuboneka ku 30, registre kate ya mbere ni 20, kate ya kabiri 17, 18. Tuje mu kandi nkore amakaye z'ijana za 60, eka niza 36 zirimo. Ikaye y'ijana iye turatanga kuri 37, iye iduzene turashobora kuyitanga kuri 35. Iyi nayo yitwa economique. Hariho n'ikaye izi zindi zisanzwe amakaye ya 60, iduzene ni 18, ya 48 iduzene turashobora kuyitanga kuri 15. Mwamenye yuko abadandaza bahora badandariza hagati mu gisagara ca Bujumbura ubu bimiriwe ku isoko ya Kotebu, abandi nabo bakaba bashitse baja ku isoko nkuru ya Kamenge.